amajana naje gushinga intahe nshimira Imana kuvyizeje kunkorera nari ngwaye nagenderwa n'amajini mu joro nisambanya ndarota nabi ntamuso n'umwe narota neza ariko naje zo gushika baransengera nabo hose yeshashimye ndashima Imana cyane je narimbaye mu buzima butoroshe ngeze aho no ronka mwana nk'abandi tukiruka mu bapfumu kugira ngo turonke umwana ariko Imana yo muri repentance inkoreye igitangaza ubu nyene mwiyisana aka kanya je narifise inda imazemo imyaka 2 n'inusu ariko iyo nda twaraja mu bapfumu twaraja hehe hakagera n'igihe tukaja gusenga mugabikanka ariko aho mariye gushika muri repentance mbonye impinduka uko nari maze imisi natanguye kuza gusengera ngaha muri mpera z'uku kumunani ariko nari ku rutonde naza gusengerwa ku wa kabiri ku wa gatanu ariko igituma nshimye Imana cyane isaha Imana hejeje kumbohora cyane yari yamase mu kuguru nyanda kuburyo kuguru kukaguma kuvyimba ikaguma mu ruhande nyene guko kuguru ariko isaha nshimye Imana iragiye mu gitereko nkaba numva bimeze neza nkaba numva shima Imana kandi kuwa gatanu nari naje ndazana amazi mu Apotre arayasengera kuva ntanguye kuyanwa rero nari mfise na diare kumbe vyariko birasohoka bimvamwo ariko ubu naho nciye mbona igikorwa Imana inkore kidasanzwe Imana yo muri repentance ikiva mu kuguru ikija mu gitereko ndashimye Imana cyane ndashimye Imana cyane ndashimye Imana mbohoye ndashima cyane ndashima rwose n'ikindi shima Imana aho ntanguriye kwinjira ngaha se w'abana yari muri Kenya akamara indwi nka zibiri yajimije telefone atantelefona ni yari nubu ariko maze kuza gusengera ngaha telefone yiwe yarugurutse arashirira ko amahera ya rasiona y'inzu hanyuma n'ikindi shima Imana cyane ndashima Imana cyane ubu yambwiye ko agiye kunyegereza kanjana mu gihugu hanze muri Kenya ibyo byose ndabishima Imana yo ngaha muri repentance abantu batarahamenya barahombye narazunguruka mu yandi mashengero ndondera ubutabazi bikanka ariko ndashimye Imana yanyeretse ahantu ndashimye n'umuntu yanyeretse aha hantu yari mu protokole wa hano nyene yarampamagaye ati ngo ndakwereka aho usengera nukuri Imana imuhezagire kandi nkabashimiye cyane abakozi b'Imana bo ngaha Imana ibahezagire ibongera amavuta ibongereza inkomezi ibahe nabo ivyo basaba Imana yo mwijuru kandi ndashimiye cyane gose Apotre wa hano Imana imugeze ku rugero rukomeye cyane nawe n'imitwara afise Imana imyishure ibandanye imyiyereka abumvise gushima kwanje Imana ibahezagire cyane nanje ngaha aye mu kwindwi ngwaye kandi ndemvye merewe nabi gose ndaza ndashika ngaha nzanywe na mwene wacu arashikana ngaha ndagenda aranjana kwa mwungere nyene arambwira ati ngaho oye uzokira nari ngwaye ibintu biri mu maguru vyarararuka bikiruka nk'ibintu vy'ibikoko biduga ruguru mwitako bigasubira kandi bikiruka bimanuka bigasubiza hasi mu kuguru mu kugira bihumure vyasubira kumanuka kandi bigasubira hasi mu mano ariko nabandanije nza gusenga nkumva abandi bashinga intahe bavuga yuko bakize nanje nkumva sishikiriwe ngo nkire muga nkizera nkavuga ati ko abandi numva bariko barakira ati najewe nzokira mbandanya nza nkaza ku mugoroba ku karago nkaza ngasenga nkataha turiko turasenga nkumva ibintu bisokoka mu maguru bica mu mano bisokoka
bikavayo mugabo nkataha nkumva kandi sinakize. Niho nabandanya nza ndumva indoto, ndabona indoto ndota muri aya maguru yose bariko baransengera, kumwe gusokorokamwe inzoka ikanura, ukundi kandi bansengeye gusokorokamwe iyindi nzoka kandi ikanura. Niho naza ndabibwira mwongere ati nabonye rega inzoka zisokorokamwe aya maguru yanje yose, tyasokorotsemo inzoka zikanura. Mwongere arambwira ati uko no kubohoka ngaho wabohotse. Nanje ndizera ndavuga ati ngaho rero nabohotse nakize. Kuva ubwo n'ubwo sinasubiye kumva vya bindi bivudura umuvuduko vyiruka biduga mu kuguru, sinasubiye kuvyumva ko bisubira kuvuduka ngo bisubire biduge vyiruka mu kuguru. None rero ubu ndashima Imana ko nakize, n'abandi bose bazoshike ngaha ku gicaniro ca Repentance. Hari Imana ikiza itabara. Shalom. Jenera umunyabyaha naranywa amafangasi n'inzoga, ariko kubw'Imana ya kino gicaniro irankiza. Ndashima Imana ingene yampaye akazi, nari maze igihe ndimwibohera atakazi, nari umumotari nyonga moto vyanka nkora ku bw'amapike bayampaye ku bw'inyatsi ifise umuntu akayimpa rimwe bigaca bihera. Ndashima Imana ubu vyaraheze, ubu ndatekanye ndi muzima, nta kintu kingora, ntaco niyumvira, ubu ndatekanye ndi ngaha ndi muzima. Imana ishimwe. Ndabwira abantu hatarabimenyera Repentance baze kwasengera, abarashoferi nka jewe naje n'ahandi umushoferi ndi mwibohero ngiye gukora nkafatwa ko kuvuga aho sengeye muri Repentance. Imana uyara Imana yo ngaha yanyiyeretse, ahubwo n'abataraza mwozi Imana yo ngaha irakazi. Jewe naje hano narengize igihe ngwaye cyane, ngwaye ibintu byafatiye mu ivi, bimara umwanya biva mu ivi bija mu ntege. Nukuri narimerewe nabi cyane, kandi ibintu ndabimaranye igihe kinini. Nibaza ko noba naratemvye, nibaza kuja mu radio, ariko no munsi Imana yabikoze ku munsi wa nyuma nkashika hano numva intsinzi no gukira, numva nakize, ubu kuguru kwakize neza. Rero ndashima Imana, abakozi b'Imana bo ngaha n'umungere wo ngaha, Imana ibahezagire cyane. Je navuye muhira ngwaye ifise ibitero byinshi, ariko gushika n'ubu rero abakozi b'Imana barasenga bameze neza cyane. Nani ifise ibitero byo mu maguru, nani ivyo bitero byari byamaze k'imyaka 5, naratambuka bikanumva ibintu binzimagura mengana imisumari bikantumitagura cyane, ariko numva meze cyane neza cyane. Naje mu bitogo mu mugongo wose mbabara kuza sose mbabara umengana ibibuye bangeretseko, ariko numva meze neza cyane. Niko ndashima Imana cyane gose, Imana irankijije n'ukuri. Ariko gusa kandi n'ubu nshima Imana, umukozi w'Imana yambwiye ko fise inyatsi nyinshi, nizere yuko niyo nyatsi zomva ko kandi zogenda. Ndavyishimiye cyane. Iyo nyatsi niyo numva yo bisigaye, iyo nyatsi n'ukuri ndashaka n'umukozi, abakozi b'Imana bafashe barofashe gusenga iyo nyatsi iri kuri jewe izihere iherane n'uyu munsi, kandi basengere cyane kuko bigende neza, kandi muragize neza cyane. Yesu abahezagire. Jewe ndashima Imana uwo mwanya n'isaha kuba nkiri muzima. Ndashima Imana yampujije n'ishengero rya Repentance. Jewe nari mboshe ntazi ko mboshe, igihe cyose narota indoto, nabona inzoka zo mu mazi ziza zikanyerukako, nkaguma mbona ibihe byose kuma mbona ni mu mwonga. Ariko rero uyu munsi nari mfise ubutumire bwo kuza mu masengesho, umukozi w'Imana asengera, ariko aransengera amajwi menshi yatanguye kumvamo, ariko ubu ndashimiye Imana ko mbohotse. Nawe nyene ubwiwe yambwiye ko nabohotse, hari imizimu myinshi yariboshe ubugingo bwanje, bari baraboshe ibyanje byose, ariko ubu numva meze neza. Imana yankijije, Imana yambohoye. Ndashimiye Imana y'ishengero rya Repentance. Imana ihezagira abakozi bayo n'abo bataraza bose ngo barabe Imana y'ishengero rya Repentance. Ndabatumiye muze murabe ibitangaza bikorerwa ku ishengero rya Repentance. Nukuri ndashimiye Imana irakoze kwimbohoye, irakoze kwibohoye ubuzima bwanje. Ibitero byamvugiyemo ni byinshi, amajambo yavuzwe ni menshi, ariko ndashimiye Imana ko nabohotse. Ndayishimiye cyane. N'umukozi w'Imana yansengeye Elize, ndamushimiye cyane. Imana izimumpezagirire rwose.
ndashimye Imana ku bitangaza Imana ihejeje kunkorera. Navuye muhira numva nuzinda cyane mene ku mutwe nishika ngaha numva umenga sinotambuka, ariko ubuye abakozi b'Imana baje kunsengera ndatambuka bigakunda, ndetse n'inda yari yuzuye ubu ndumva yuko ameze neza. Ndashimye Imana rero byose byabaye kubw'Imana, iki gicaniro carahezagiwe. Ndashimiye Yesu yanabaye. Yesu nashimwe cyane. Jewe naje ngaha nje gusenga, nafise ibintu ngwaye mu mutwe bigendagenda mu mutwe bikongera bikamanuka mu izosi bikamanuka mu gatuntu, imisonga myinshi mu gatuntu, mu mugongo hose mu nda hose bikagendagenda. Ariko bansengeye abakozi b'Imana bo ngaha bansengeye, ubu numva nakize, numva ameze neza. Asha abakozi bo ngaha Imana ibahezagire bagirire neza. Urakoze Mana ko nkijije, urakoze kibirengeye kizima. Abakozi bo ngaha Apotre bo ngaha yakoze Mana yankoze ko. Imana ihabwe icubahiro mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Kandi Imana ibongereze imigisha abakozi bo ngaha bose, amen. Nanje ndashimye Imana uko Imana yangiriye neza. Ku munsi w'uno munsi nari naje bansengere, nakumva meze nabi gose, nakumva mfise imisonga mu nda meze nabi gose bidakunda ko ntambuka, ariko vyakunze aho bamaze kunsengera n'ukuri Imana yangiriye neza. Hari impinduka yahabaye, numva ubu ntashemerewe neza, ntashemeze neza. Nukuri ndashimye Imana cyane cyane. Bantu mwaje namwe babasengere, mwizere ko mutaha mukize nkuko nanje ntashe nkize. Yesu nashimwe. Nukuri ndashimye Imana cyane uko Imana yangiriye neza, yanzigamye. Nukuri ntashe nakize, kandi nizere yuko namwe mwaje mutaha mwakize nkuko nanje ntashe nakize. Novuga ati Yesu nabahezagire. Ndashimiye abakozi bo muri Pantase banyiyumviriye barasengera, kuko bitari byorosha aho namene ku mutwe, ariko basengeye byose byakize, numva merewe neza mu mubiri. Ariko ndabashimiye ahubwo Imana ibongereza amavuta. Ama Yesu ashimwe, bamvise nayo yanje Imana bahezagire mu izina rya Yesu Kristo, amen.